Bakunzi bisamiriza nibonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro turabaramukije tubaha nikaze mu rukurikirane rw'ibiganiro isamirizi nibonesha kure buntu ibashikiriza kaze rero mu kiganiro ibuka ukenguruke ico kuri no munsi. Ikiganiro ibuka ukenguruke ni kiganiro giha akaryo abakora ineza kubandanya bakora ineza ariko kandi kigahana akaryo abakorewe ineza kwibuka ineza bakorewe maze bagakenguruka bagashima. Ikiganiro cyo kuno munsi Elia Haragakiza nije ngiye kuki ibashikiriza ariko nkaba ndabafitiye umutumire hano muri studio, reka tumusabe atwidondore. Mwaramutse. Amahoro cyane Elia Haragakiza. Ni impore? Yego ndameze neza cyane nkuko nawe ubibona. Yego tuvugana nande? Mvugana Niyonzima Samuel. Yego sanzwe ndi mugabo muri make. Ufise abana bangahe? Mfise abana batanu. Abadamu nabo sinokwirwanda bango ni bangahe? Ni umudamu umwe nkuko Bibiliya ibidutegeka nk'abemera igitabo cya Bibiliya. Samuel sanzwe mu buzima bwa misi yose sanzwe ukora iki? Sanzwe ndi umwe mu bakoresha moto. Yego benshi bita abamotari gisagara cya Ngozi. Yego mu ntara yagutse yagutanyerera. Yego umwuga wo kugendesha ipikipiki wo kunguruza abantu ku ipikipiki wawutanguye ryari? Okay. Umwuga wo kugendesha ipikipiki cyangwa se moto nkuko benshi babizi. Imyaka 8 iraheza ariyo ndiko ndakoresha. Yego mvyo ntegekanye ndacabandanya Imana ibishatse nyine zongera ukundi kuntu. Yego ko no muri siyo natanguranye. Natanguye ndi mu bindi. Yego mu gundi ko ndakoresha imoto. Uriko urakoresha imoto mbega hari ico kugendesha ipikipiki bimaze kugushikanako ko hari abantu rimwe na rimwe usanga basuzugura umwuga wo kunyonga ipikipiki ari ico umaze kukumarira? Mbo sinovuga ibinyoma reka cyo mvuga ibiboneka ko mbuze ibinyoma abantu benshi baranzi. Mbo cha bampenyutse. Yego kuko muri gisagara cy'Ingozi abantu benshi baranzi. Yego mbonye wese nyine aramenya ko ndi Samuel sinojara kuvuga ivyo nta ifise canke ivyo nta ibitaboneka. Yego iruhande yo kunyonga ipikipiki siyo nahereyeko. Yego iruhande yo kunyonga ipikipiki ivyo kurondera amafaranga bitanguye ndi umwana gose muri 2003. Yego neho nagiye Bujumbura ndapagasa. Shikanye naho ndogi n'Ingozi Imana irantera iteka. Shikira mu vyo kudandaza. Byabindi rero bavuga yuko umugisha urondegwa. Sinari bwamenya aho umugisha wanje uri. Uyibuze naciyemwe n'ibyisi naciye mu byo kudandaza ibintu bitandukanye Bujumbura ndiko ndakorera abandi. Shika mu buzi bwo gukorera abandi nyene mu bintu byo mu gikoni bamwe bitango nababoyi. Navyo nyene warabikoze? Yego byose ndabikora. Urazi guteka rero? Guteka ndagerageza. Guteka uko nyene biri kuri etape ndende. Sikumwe abyo ndabijamo ndaja mu gitagisivero nyene Bujumbura. Ibyo gitagisivero ndabivuyemo rero nyene byabaye byiza by'igisagara cya Bujumbura murabizi ngene byakurikiranye. Yego naciye nduga rero. Imana iramfasha sinashikiye ugatoma kuko nagiye ndabikora nyene mu kuziganya bari barampanuye. Mbo candaduga nyene papa mudoga asanzwe ari ngahe Ngozi carampamagara. Candaza ngahe Ngozi ari nyigisha ibintu byo kudandaza. Papa mudogo aho navuze nyene kubera twamenyereye gutembera cyane hari igihe dusanga twacanganize. Ngaho ni mugihe twari mvuze papa mutoyi so wanye data wacu. Yego no kuvuga ni mutoyi wa papa. Papa mudoga amaze kunyakira ngahe Ngozi. Shikira mu byo kudandaza sinabimaze mu gihe kirekire byarase. Byahombye rero ubundi mu papa nyene acarantora arampa ivyiyumviro ayigacanyigisha ivyo gutwara imoto. Yego naciye ngenda gukora ikibazo Bujumbura. Candaronka gaperemi go kondwira. Cantangura ari byo kuyungunganya dukoresheje imoto. Gushikana no munsi y'imyaka 8 iraheze. Tubandanije rero ivyo nakuyemwo sibikeye cyane uko ivyo kudandaza byarahombye gushikaho nsigara mu busa bw'amafaranga. Aje ubundi muntu nyene acarampanura nyene uwo mupapa. Canatangura gutwara imoto. Gushika no munsi no kuvuga ari ibintu byarongeye biragaruka ubunya biramfasha gose. Fisa homba niyubakiye.
mfise n'imoto yiwanje shasha yego gushika uno munsi nta kibazo kwera bigenda neza. Urakoze cyane, ndumva yuko umwuga ukora usanzwe ugutunze, ariko hari igihe umuntu ashika mu kintu, ashika mu mwuga ari uko kumbure hari abantu babigizemo uruhara, watanga uvuga so wanyu kandi wavuze yuko wagiye ukora byinshi, waradandaje, warakoze kumbure umwuga wo guteka, waranyonze ikinga, aho hose ntivyakunda, mugabo uratinda urashika ahantu uvuga ati iki kintu no gikora nkabandanya ndagikora kandi kakagira ico kimfashije. Tutaraza kumbure mu bagize ico bagufashije kininiya, umuntu yaguhaye icyo cyiyumviro uti mbega we wonyonga imoto, wonyonga ipikipiki ukaronka ingene wibeshaho, vyaje gute? Hari uko umushimira cyane? Urakoze cyane. Uwo muntu nuko vuga bamwita Ntunzwe n'Imana, bamutazira Papa Seti, mugo ubonye akorera i Bujumbura. Twarabandanje nyine kuganira, icyo gihe twaraganiriye, sigaye mu busa bw'amafaranga yarandongoye nyine ahantu twahuriye muri korale. Aca arambaza nyine ati none we bimeze gute? Ca ndamubwira ati mbere n'inyuma sigaye mu busa bw'amafaranga. Aca arambaza ati none nta kintu na kimwe usigaranye? Ca ndamubwira yuko sigaranye parasera yonyene. Aho wari umusore cyangwa wari umupapa nyene? Yego. Yego nyene ndi ngaho Ngozi n'umudamu turi kumwe. Kuvuga icyo gihe ntibyari byoroshye nyine, hari hageze kugihe ngenda gukora ikiyede c'1500, byasaba ko ndiha inzu ndiha n'irasi, murumva nyine ntibyari byoroshye. Umupapa nyine tumaze kuganira arambaza ati none sigaranye iki mbere n'inyuma? Sanga sigaranye parasera. Ca ndayigurisha nyine bitoroshe, kuko umudamu nawe kumubwira ko ngira ngurisha parasera nyine byasaba induru, umugabo nk'umuntu w'umugabo ndarya umutima amenyo ndayirya, mu nyuma nyine ca ndayirya birakunda. Ca ndarondera uruhusha rwo gutwara imodoka, uruhusha amaze kururonka ca ndasaba akazi. Sinari nzi n'imoto nyine, mugabo byasabye ko ngenda nyine ahantu nyine bisaba ko ndayiga nyine by'ingufu. Hanyuma Samuel, abantu benshi bamenyereye yuko umuntu ashimira umuntu yamukoreye ikintu gifadika, umuntu runini, umuntu yakugabiye ikintu gifadika, kugabiye imodoka, kugabiye itongo, akugabiye inka. Mbega hajye umuntu aguterereye icyiyumviro cy'ubuzima, birakenewe ko umuntu amushimira? Byukuri uwo mupapa jewe sinavuga ngo yarampaye n'igihumbi cy'amafaranga. Oya. Mugiye ivyiyumviro yampaye gushika n'uno munsi nivyo nkigirako. Yego. Byaranteje imbere gushika n'uno munsi. Gushika n'uno munsi kabisa. Yego. Singiye kwiyemera. Eko mu misi za n'imodoka nzoyigura. Neza cyane. Reka mvuge ati amen. Uzonka karift cyangwa uzonka kanyenga. Nukuri nzogutwara. Neza cyane. Kandi kuri gusa. Urakoze. Hanyuma uvuga ati ivyiyumviro yampaye biruta uko yari gupfuma amafaranga. Nta mafaranga ari kumpa kugira ngo ndayakoreshe. Oya mafaranga ari kumpa. Sinari kuronka ivyo ndayakoza kuko kubera amafaranga atagira ivyiyumviro no kuvuga amara iminsi mikeya. Mugiye ivyiyumviro yanterereye byaramfashije gushika uno munsi. Sinigera mbura amafaranga kubera ivyiyumviro mba ndabifise. Hanyuma araguhaye ivyiyumviro ibijanye no kuronka imoto navyo, parasere wagurishije yarimwe amafaranga yo kugura imoto canke hari ukundi kuntu wiyungunganije imoto urayironka uratangura urakora? Watanguye gukora gute? Watanguye inyonga gwawe? Watanguye inyonga y'uwundi? Vyagenze gute? Iyo parasera siyo nakuyemwo imoto. Oyo parasera yamfashije mu bintu byo kugenda i Bujumbura kuko kuza guca pereme. Byasabye ko nje Bujumbura. Kugira ndonke imoto naho sinashise ndonka gwanje, byasabye ko ninda gukorera abandi. Yego no kuvuga wampaye imoto yitwa Habyarimana Jerome, sanzwe ari mu motari nyene gushika n'ubunye turacakorana. Byukuri moto yampaye twaramandanije nyene ngira ndamuha veresema. Cyane yimusubiza ubundi mugabo arampamagara arambwira ati nibutse neza so wawe yigeze kugukorera kunkorera. Sindavyibuka neza ahubwo araciye ampa imoto. Yego. Imoto no kuvuga yimpaye
bashi jambo yanteke yambwiye ati moto ndaguhaye ibi ya nyuma yego ntuzosubire kunyongera moto umuntu byagenze uko nyene mugaka moto nahereye ko kweri nanjye sinenze ko kazonzamura gushika umuntu kaba kamoto gatoyi kameze nk'agashaje akamoto ndakagendesha ndakaguze 650 gushika uyu munsi rero moto mvise igira gatatu yego shasha nayisohoye ku izina ryanje yego gushika uno munsi ni iwanje igikiramfasha iranyubakira inzu gushika uno munsi rero mbe nyene ibintu bimeze neza yego byavuye mu byiyumviro bitavuye mu mafaranga ibyiyumviro byaciye bibyara amafaranga gushika none munsi yego iyo moto yoyo wifitiye gushika ubu ni gwawe yego gushika ubu ni gwanje yego yaturutse mwa bya byiyumviro vya mbere canke nayo kugira ushobore kuyironka hari ubucankuri yavuze ati reka ndagushigikire kuko ari igihe umuntu ashobora kugira iciyumviro cyo kugura nk'icuma gishasha ari moto ari imodoka mugabo nyamba cagurwa nk'imiliyoni 10 ugasanga afise nk'imiliyoni 7 akaraba ingene yo bigenza kugira kumbura kwize agure ca cuma bikamugora mugabo akitura nk'abagenza akavuga ati mfasha ngaha niyongerereze bigende neza kumbure bivyagenda neza nzogusubiza canke we wari wikwije wari ufise ayo kuyigura sinari ndayifise byasabye ko nkoresha ivyiyumviro nyene bantekereye bwa mbere byasabye ivyiyumviro kuko udufaranga byasabaye ko ndaronka sinatujya twose byasaba kuza ndaziganya mu gashira hamwe byarashitse rishira hamwe rimaze kuvuga ati rirasambuye ndahamagara nyene papa mudogo ndasubira kumubwira ati burya amafaranga afise naya anya caranyongerereza yego iryo shira hamwe nagira barinjanyemo no witwa Papa Derbe na Papa Dondive barampaye ivyiyumviro nyene barambwira ati burya kugira uronka amafaranga uja hamwe n'abandi ukazuraziganya tukazokugurana hama rero ukazogera kwiterambere nyezina gushika no munsi bose rero bubaho ko ivyiyumviro bampaye gushika no munda cabigira mugumu ntashobora kuvuga ati jewe sinumvira abantu gasanga ibintu byose bamuhanuye byose byaciye inyuma y'amatwi gace usanga ari umuntu apfuye ari umukene ntaho yigejeje icyo gihe cyose wari usanzwe ufise abavyeyi yego abavyeyi twari kumwe n'abavyeyi mugabo ntitwabana abavyeyi bari kugatuma nanjye ndino nyene ndije nyene n'umudamu n'abana yego mugubu papa sinkimufise hari abantu bakunda kubona yuko umenga ineza boyikorerwa canke bayikorerwa nabo mu muryango wabo ugasanga ivyizigiro byose babifise kubi wabo nkaho umenga hanze nta muntu ashobora kuguterera iciyumviro canke ngo agire ico ashobora kukumarira abo mu muryango wawe bwite batakumariye abo bantu uho babwiriye oya abantu ico no babwira so kuvuga burya imiryango si tuba hafi yonyene oya nk'ivyo byose ndiko ndashingira intahe sawa umuryango babifashije uwo data wacu wenyine none uvuga ati yarantoye narandugana ngaha muyu muja mfashije mugabo abandi bose n'abagenzi nyene twahuriye ngaha bakampanura nkaca ndabumvira yego ibintu bikabandanya kugenda neza mbega mu muryango w'iwanyu aho uvuka uri umwana wa kangahe ndi umwana agira kabiri yego umuhungu mukuru wanje n'umukobwa ariho yego arahari ariko rimwe na rimwe hari kuza gusanga ibikorwa vyinshi bica biraba uwo muhungu aza hafi bivanye kumbure no muri kahise canke mu mico y'abarundi papa wawe ucumubura haheze igihe kingana gute papa wanje amaze umwaka nyene yitavye Imana papa amaze umwaka yitavye Imana ivyo ari byo byose hari igihe usanga ibikorwa canke imanza zo guherekeza gushingurana iteka wawe kumbure kuzokora n'ibindi byo kumarira niki usanga biba bigoye nk'umwana mukuru byarakoroheye canke n'ubundi bigaruka kwa ca kibano aho uri n'abantu bakubaye hafi ku ivyo byose bakabigufasha ko urubanza bene ubwo umuntu atagwifasha ari wenyene ivyo ntivyari byoroshe kuko papa yari umukozi w'Imana papa bayari umukozi w'Imana rero sinovuga ngo ni imiryango yaciye bimfashamo cyane twarafasha nije nyene mu byo dushoboye bw'inshuti n'abagenzi bisanzwe yabagabo ndabashimira nibo bambaye hafi cyane gusumba imiryango wanashaka muri makuru avuga ati n'ishengero ndarishimira ryarambaye hafi iyo mvuze imiryango buryo uce wumva ishengero mba ndimo ishengero rya Afrika mba ndimo
hanyuma turi mu kiganiro ibuka ukenguruke hariho abantu usanga bararetse kubandanya bakora neza akavuga ati jewe vraiment jewe nzibako kumbure n'umuryango wanje mugabe ivy'ahandi ndahevye bivanye kumbure nuko abo yakoreye neza bamuhemukiye canke yabakoreye neza kakaca kabakamizwe n'ingoma wewe mbega gukora ineza ubiha iyihe nsiguro uko bitahura ukurakoze siguro ndabiha sinovuga ngo umuntu akora neza kugira azoyisubizwe ikintu umuntu agikora kubera bisanzwe biri muri we yego vuze ngo ukora neza kubera uzoyisubizwa basizo usanga nyine umuntu azokora biki ntaho bose bumva bankoreye neza atari uko nyine mvuga ati ndabibuka sinoronka ico ndabasubiza oya umugabo umutima wanje urabazirikana yego nubwo mba ndiko ndasenga ndavuga ati Mana hezagire banaka na banaka ivyo bankoreye ni vyiza cyane yego uko neza rero bisaba yuko uzoyisanga imbere sibaje umuntu ayikoreye bayimusubiza oya aho twogaruzwa biki yego ari nka hamwe Imana yokubwira ati mpa abantu 5 ngomba kwinjiza mu irembo ry'ijuru bakugiriye ineza imbere y'abandi 5 wovuga ati Mana aba bantu ciza bankoreye nukuri imbere reka jewe ndinjira n'inyuma yabo banabandi nanje ndumva bwanje sije notangura kuko hari abakoze kundusha yego wa mbere nohera kuri madamu wanje yaranyihanganiye kuko hari igihe byasaba ko nkora ikintu umengo ndagikoze ku nguvu agashapura banashaka no kurira karira yego umugabo mu nyuma kazobona iciza cyabyo yego wa kabiri n'intunzwe n'Imana Ernest batazira papa Seti yego wa gatatu ni papa mudogo ari we data wacu yego hariho n'abandi ngazozora ngasengera hashimira muri sangi shengero rya Afrika iryo ninjiriramo abakozi b'Imana batandukanye abakihakorera n'abatahakorera twabanye neza nabo banashaka baramfashe neza sinovuga ngo baranyinuvye ngenda mu bizinesi ngenda nambaye ipataro yatabutse oya twabandanije neza ntibigeze banyinoba banishimira abo muri korali wacu yego abo turirimba nabo nyene baranyihanganiye mu bukene bwanje no mu butamenya bwanje ntibigeze banyinoba sinovuga 5 gusa ni benshi sizemwe nawe wenyene mumenyesha makuru waramenyekanishije nawe we yari haragakiza wondeka ati Mana naje nyico nawe wontanga urakoze arige naje no candugika wewe ati naje Samuel nabanza yinjire nawe ndazi no buri byo wonyibukira ko kavuga ati uti nawe banza urengane nawe ntihabuza akantu urakora nawe kuri jewe nico gituma neza ntibora igihe kitari iki hari igihe uzosanga umwana wanje ahuye n'uwi wawe canke n'uwanaka ugasanga baravyigisha nje bakavuga ati wewe bajura umugenzi wa papa so wawe yarazinanye na papa twara tukubona uzi wacu ndi umwana ukaca usanga abana banaka n'abanaka bariko bagiriranira neza bivuye ku bavyeyi neza cyane hanyuma imbere yuko tuza gusozera ikiganiro hari abantu bakorerwa ineza kandi bikaboneka yuko iyo neza bayikorewe vy'ukuri kandi mu gihe gikomeye mu gihe gikwiye mugabo kakaba kamizwe n'ingoma ntibibuke gushima abo bantu baba bitewe n'iki wobahanura iki sinovuga ngo bitewe n'iki buryo umwe wese afise umutima wiwe shobora gukorerwa ineza ukamengo ni ibintu bisanzwe shobora kuvyakira ukutariko by'ukuri umuntu ari nza gukorera ineza sinovuga ngo umushiri bitokwe umushiri biki buryo ibyo umuntu adafise n'isi byinshi yego sinabike wanashaka yego wanditse igitabo cy'umusiguzi yaranditse ati umuntu umuvuze neza ukuvugwa neza bisumba gutamirana kwa mavuta y'agaciro iyo tuvuze ibintu by'agaciro byumve buryo umuntu umuvuze neza ibyo byonyine birahagije hanyuma kuwo muntu bitagenze yakoze neza hanyuma uwo yayikoreye ntashime ntibuke kumushimira ikayaba kwarukureka kumushimira gusa ntaca kurikiza ko kumbure kumuvuga nabi kuko navyo nyene birabaho uwo muntu acareka gukora ineza hagarike kubera ko uwo yayikoreye atayimwituye kumenga naho nyene imvo yiwe yo bayumvikana ahagarike gukora ineza canke abandanye
birabandanya burya ibyiza biba biri imbere si mpaka umuntu umukoreye icyiza ngo acagaruka oya si bose bagaruka igihe kimwe Yesu yarakijije abanyamibembe barenga 10 umugabo umwe niwe yagarutse gushima umugabo Yesu niwe gishinga ntaye kuri twebwe ineza yarayibandanije ariko gushika no twebwe aratugirira neza umugabo si twese tuvuga tumuvuga neza cyangwa ngo tumushimire neza cyane ku bwawe rero umuntu ntagaheze umuntu niyo hagarika gukora icyiza igakore gushika kwihereza ushobora kumbure no gusanga uwo yakoreye ineza cyangwa azokorera ineza y'uwo yayikoreye ikamugaruka ko nk'umugisha kumbura ataranaza akiri imbere bidaciye no kuri we bigaca ahandi Imana igabicisha ku wundi kandi navyo nyene birahari ivyo bariko ravuga usanga iciza we woba warankoreye sije ndakigushimiye kikazogushimira umwana wanje kicayigaruka mu bana cyaye mu buzukuruza babona ingene abantu bakundana ingene mugendana ingene mwagenderanira ugaca usanga bigiye no mu bana no mu buzukuruza ugaca usanga ari neza igiye irabona n'abantu bo utanabonye utagihari ineza ntibora ineza ntibora reka ndagushimire cyane niyo nzima Samuel kwa kano kanya mwafashe kugira muze kugira ico mutuyagiye makiro kiganiro ibuka ukenguruke twizere yuko intahe yanyu canke ugushima kwanyu abo mwashimiye bamaze kuvyumva biyumvise kandi birafise ico bigiye gufasha kumbure n'abandi bagize ineza bakoregwa kwibuka gushima kandi n'abagize ineza bakora nabo nyene kubandanya bakora ineza twizere yuko nejo canke hirya yejo nitwagukenera muzotwitaba nzoca ngaruka ngaha ni muhira none hafi yego namwebwe radio buntu no kuri mwankoreye byinshi byiza burya aho ngeze namwe murafise mu ruha murakoze hari gihe twagendana ku murango hari gihe twagendana mu ijoro gushikana no munsi namwe no kuri Imana bamezagire cyane ambasaderi ba radio televiziyo buntu yego nsanzwe ndi no mu ambasaderi ba radio TV buntu yego beshe banze kuzina jyano 96.ru neza cyane ivyo nivyo bindanga no ku moto yego no ku mpuzo nyinshi nambara byinshi nyene babindanga murakoze utandi sura cabibona neza cyane yego nawe murakoze cyane yego nshuti ibakunzi bisabiriza nimbonesha kure buntu ijwi ryo buntu n'ivyizigiro ni hano ikiganiro ibuka ukenguruke ico kuno munsi kigarukiye Elia Haragakiza ni general kunda kibashikiriza mu bandanye mugira ibihe vyiza murakoze